Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza misi yose kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Ndabahaye ikaze aho mwoba muherereye hose muri uyu mwanya mugiye gukurikira amakuru haraza kwibanda cane ku gisata ca politike. Hari byinshi bigiye bitandukanye tuba twabaronkeye yaba mu masoko yacu ari irya nino mu nzego no mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Hari bivugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi, vyandikwa mu menyesha makuru, hari amajambo n'ibindi bitandukanye biba vyatangajwe n'abategetsi bagiye batandukanye, inkuru muba mwaranyekejwe n'ibindi vyinshi turabibatunganiriza mukabikurikira ngaha kuri iyi mbonesha kure. Reka mbere yuko nshikiriza ngingo nkuru tuza kwibandako ntangure ndamutsa kandi ndaha n'ikaze abadukurikiye bari mu Burundi, abari mu bisagara no mu ntara, abadukurikiye bari mu bihugu bibanye, abari kuri uyu mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, nabahaye ikaze ntimuze gucikwa ana makuru tuza akugarukako. Alice Nzomukunda yabaye icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu umwanya mutoyi. No mukenyezi yavukiye Bujumbura kwigenekerezo rya 12 Ndamukiza mu 1966 kwa 29 Myandagaro 2005 yaragenwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza Ngabe icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu mu gihe Martin Nduwimana yari yagenwe kuba icegera ca mbere. Alice Nzomukunda ntiyabaye icegera c'umukuru w'igihugu umwanya munini mu ntumbero yo kwiyamiriza ibiturire hamwe n'ihonyango ry'agateka kazina muntu vyavugwa muri ico gihe mu gihugu. Yaciye atanga imihoho muri ayo mabanga ari kwigenekezo rya 5 Nyakanga 2006 aca asubirirwa n'umupfasoni Marina Barampama. Nzomukunda we aca yigira mu gihugu c'Ububirigi, mu nyuma yagarutse mu gihugu c'u Burundi agenwa ku bicegera c'umukuru w'inama nshingamateka kwigenekezo rya 27 Ndamukiza 2007. Nyuma yaho rero yahavuye akurwa no mu mugambwe CNDD-FDD yarimwo ico gihe, co kimwe n'abandi batari bake, aca asubira kuva mu gihugu ahungira hanze yaco. Yaciye ashinga umugambwe wiwe witwa ADER, Alliance Démocratique pour Nouveau, aca yitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu matora ya 2010. Nyamara ntiyavuye atahukana amatora. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ico gihe yaciye hamwe harimwo n'umugambwe w'umupfasoni Alice Nzomukunda, baca bashinga urunani ADC ikibiri. Amakuru rero avugwa cane kuri uyu mwanya kuri Alice Nzomukunda ngo nuko yoba fatikanije ibikorwa vyinshi na Reveriyano Ndikuriyo, ubu biriko bivugwa cane ko atariko avuga rumwe na Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu c'u Burundi. Wari amanama ya nijoro bama bariko barakora, ndetse nkuko rimwe na rimwe tubigaruka ko biba vyagiye bikorwa n'uyo nyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Alice Nzomukunda ngo boba fatikanije vyinshi bariko barakora muri iyi misi. Ese vyoba vyifashe gute? Ese Alice Nzomukunda yobagira nawe yifatanya na Reveriyano Ndikuriye canke boba barahejeje kwifatanya kugira ngo bakorere bimwe hamwe binyuranye n'ivya Evariste Ndayishimiye? Ni ikibazo mu kanya gatoye tuza kubahereza inyishu yacu, ntuze gucikwa. Turagaruka kandi no kuri Alice Nzomukunda ingene yavuye mu gihugu n'ingene yoba yaragarutse, ico bamwe boba barashikirije ico gihe. Byose rero turaza kubigaruka ko kuri aya makuru, ntuze gucikwa. Ni inkuru gusabe kugira ngo uze kuyumviriza ayose. Jona kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa ana makuru yose dushikiriza. Reka dutangurire ku mikoranire ya Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Alice Nzomukunda. Uwitwa Burundi bw'ejo Ndikumana ku rubuga rwe rwa Facebook niwe yabishiza habona avuga ko amakuru yo kwizera kura mu begere bihangange byo muri CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo ngashaka gusambura umugambwe ngabafashijwemo na Alice Nzomukunda. Ngo muri iyi minsi iheze ngo utwara umugambwe ya ADER ni Alice Nzomukunda, ngo waguma fundi ku mutwe hamwe na Reveriyano Ndikuriyo atwara CNDD-FDD. Hazamo n'umushikiranganje w'imigendere y'u Burundi na Kongo Albert Shingire. Ngo yo Alice rero ngaze abaha amajwi mu matora y'abashinga amateka bakoresheje abanywanyi ba CNDD-FDD. ADR akaba ari umugambwe ngo uzoba ari satellite ya CNDD-FDD. Ngo nawe Shingiro Albert ngo bamaze kwemerera Alice Nzomukunda ngo ikibanza mu maharishi
mu mashirahamwe mpuzamakungu kugira ngo bamushimire kuko ngazoba afashije mu bikorwa vya Reveriyano Ndikuriyo na porogaramu z'iterambere ku mukuru w'igihugu. Alice Nzomukunda ngaho akaba agenana Reveriyano Ndikuriyo hamwe na Robert Shingiro nk'uko vyamwe mu ngeso ziwe kuva kera na rindi. Ubwo rero yabitangaje akaba yarakebuye indongozi zimwe zimwe ziri muri leta y'igihugu c'u Burundi, umugore wa Reveriyano n'abandi ngo ko batakwiye no kwizera na gatoyi uwo Alice Nzomukunda. Perezida Evariste Ndayishimiye ngarabe neza kuko ayo majoro ya Alice na Reveriyano ngo ntaze azane ryane mu Barundi. Muri 2008 ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwemereye Alice Nzomukunda n'umugambwe wiwe gukora ku mugaragaro. Uyo mugambwe rero wari urongowe n'umupfasoni Alice Nzomukunda wahoze ari icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka nyuma yo kuva mu mabanga y'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Uwo mugambwe rero ngo ukaba warakurikiye iyindi migambwe 39 yari imaze kwemererwa mu gihugu c'u Burundi. Muri 2007 abanyapolitike batatu barimwo Alice Nzomukunda yahoze ari icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu baratahutse mu Burundi nyuma y'igihe kitari gito bari bamaze hanze y'igihugu. Iruhande ya Alice Nzomukunda hari Mathias Basabose na Joseph Ntidendereza, bose uko hari batatu bahora bajejwe amabanga mu runani Senarede rwari hurikiremwo abagwanyi ubutegetsi. Abanyapolitike rero bashitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura igihe c'isaha 11:45 z'umugoroba tariki ya 20 y'ukwezi kwa kabiri muri 2017. Bazananye n'abandi banyapolitike bari bitavye ibiganiro vyabereye Arusha ku wa kane gushika ku w'Imana muri iyo ndwi bajemwo. Alice Nzomukunda yahoze ari icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu akaba yari n'ubu ngubu ari n'umukuru w'umugambwe Deri. Yabwiye abamenyesha makuru ko yishimiye ugaruka imuhira, ariko rero umuhuza w'abarundi agasanga abanyapolitike vy'ukuri bari barahunze. Edouard Nduwimana niwe yabitangaje amagarira abarundi bo mu bice bitandukanye kubakira neza no kuborohereza mu bikorwa vyabo vya politike. Abanyapolitike batatu batahutse baje biyongera rero kuri Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi, nawe nyene yaraherutse gutaha mu gihugu mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2016 nyuma y'umwaka urenga yaramaze mu mahanga. Alice Nzomukunda rero tuko twababwiye yabaye n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Nivyo rero twari twabatunganirije kugira umenye amoko yiwe ndetse n'ibindi byinshi vyerekeye, ariko twanabugarutse no ku migenderanire ya Alice Nzomukunda hamwe na Reveriyano Ndikuriyo. Yandi makuru urudandaza rwa magendu rwoba rwahagurukiwe kuri uyu wa gatatu. Umushikiranganje w'umutekano Martin Iteretse yerekanye ibidandazwa byinshi vy'amagendu biheruka gufatwa inzego z'umutekano zikorera mu turere dutandukanye tw'igihugu. Yatangaje ko dosiye z'ababifatanywe bose zigeze mu butungane, bafashwe ngo harimwo n'indongozi. Niteretse akaba yagiriye ko atanga gasopo ku bantu bose bagira uruhara muri magenda, avuga ko bazohanwa atakigongwe. Ibitenge, ibidumu vyuzuye igitoro, urumogi, inzoga z'ubwoko butandukanye harimo n'injabuka, sukari, kawa, umuceri, ibiharage, imitobe, nimwe mu vyerekanwe kuri uyu wa gatatu vyafashwe muri amezi 3 aheze. Umushikiranganje yavyerekanye ari kumwe n'abarongoye turere dutanu tw'igipolisi ari nabo bafashe ivyo bidandazwa. Martin Iteretse ati gukora urudandazwa rwa magendu n'icaha tihanganira kuko gihungabanya ubutunzi bw'igihugu. Nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere hakiri mwene urwo rudandazwa rw'uwo mutegetsi. Ngo umunyagihugu canke umudandaza wese ngakiye mu vyo gukora urudandazwa rwa magendu akaba atanguje intambara adashobora gutsinda. Ibidandazwa vyafashwe rero vyaciye bishikirizwa vyose ikigo BER kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi cahawe n'intumbero yo guca kibiha agaciro hama kibigurishe kugira amafaranga yinjire mu kigega ca leta. Iki gikorwa rero kibaye mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze imisi yidogera indongozi zimwe zimwe abo mu butungane bamwe n'abadandaza bakora ibikorwa avuga ko bihungabanya ubutunzi bw'igihugu biciye mu kurya ibiturire no kudakurikirana neza ivyo gihugu. Mu ndwi yahera Ndayishimiye yatangaje ko agiye guhagurukira abantu bose bafise ingendo, aho yagize ati kudahana birwiza imisega. Kuva mu mwaka wa 2015 igihe haduka imvururu za politike hamwe mu mashirahamwe yigenga na mpuzamakungu
yarasohoye ivyegeranyo vyemeza ko urudandazwa rw'amagendo n'ingendo kuri ibi biturire vyongerekanye cane mu Burundi, ariko kuva Varisito Ndayishimiye yashitse ku butegetsi muri 2020 yagiye afata ingingo zitandukanye zija mu ngiro mu ntumbero yo kurwanya ivyo vyose byatumye n'amakungu akuraho ibihano yari yarafatiye igihugu c'u Burundi. Hari iyindi nkuru rero iriko ivugwa cane mu gisata c'umutekano. Hari uwagiye ku mutumba avuga ko none bukeye bamutoye yagandaguwe. Nahishakiye Jacqueline yari afise imyaka 75 akaba yariko akurikirana itongo asangira umuryango avukamwo iriwe ku mutumba wa Rugunga, avuga ko ari naryo hari iryo riri kuri uyu wa 12 kwezi kw'icenda, ariko ntiyasubiye kuboneka kuva ico gihe. Urongoye umutumba wa Rugunga uri muri komine Gihanga intara ya Bubanza akaba yaramenyesheje ko batoye ibisigara vy'uwo mukenyezi, umutwe n'umutumba bihamvye kubiri ari muri iki gitondo co ku munsi wa 13 kwezi kw'icenda 2023. Carimwe intwaro n'igipolisi bakaba barafashe abantu batatu harimwo uwo bavukana bahagaritswe ku mvo z'amatohoza. Musanteri wa komine Gihanga akaba atera n'ivyatsi ubwo bugizi bwa nabi, anasaba ko abavyagirizwa bo bihanirwa bimwe bikwiye. Inkuru rero dukesha ikinyamakuru Imbere Magazine. Hari ibindi rero bivugwa cane. Abayobozi b'ibitaro 55 barakarahirijwe n'ubumenyi ku bijanye no kumenya be no kubungabunga ibikoresho bihingura impwemu. Ni nyuma yaho abafundi bakora ivyuma vyo kwa muganga baronkejwe inyigisho zijanye no guhingura impwemu. Shiramwe Build Health International rifatikanije na ARPS no gushikirangajwe bujejwe amagara y'abantu ryaratanze n'inyigisho z'imisi 2 ku barongoye ibitaro bagera kuri 55, no kuvuga umwe ku bitaro bijanye no kubungabunga ibikoresho bihingura umwuka, kumenya uko ico cuma gikoreshwa, kumenya uburyo kigurwa canke nyuma yavyo bigurwa. Kuva rero kuwa 11 gushika kuwa 12 Nyakanga i Bujumbura. Christine Mutaganzwa numwe mu bakorera mu ishiramwe BHI mu nyigisho yabamenyesheje ko kugira icuma gihingura impwemu kirambe nuko abagikoresha basabwa kuba baravyigiye neza kandi bakagikoresha n'imiburiburi ari batatu bakuranwa. Abayobozi b'ibitaro ngo barakeneye no kumenya ivyuma uko bikora kugira umufunda mufu y'icuma ko co gusubiriza azo bitahure kare. Clofire Kindavyi yaserukiye ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu yateye akamo n'abayobozi b'ibitaro kwitwararika neza ivyuma bihindura impwemu kuko ari ingirakamaro, kuko atamwemu nta kubaho. Akaba yarahemeje kandi mu gushigikira abo bafundi muri buri kimwe cose baba bakeneye kugira abarwayi baba babikeneye baronswe vyoroshe umwuka. Twaronkejwe inyigisho ngirakamaro twataye k'icuma hamwe n'ibikoresho bihingura umwuka bizimvye, ariko turasaba ubushikiranganje bwo turonsa n'amahinguriro nk'atanu yikwije vyose aba ariyo twokwifashisha. Bikaba vyarashikirijwe n'umwe mu bakurikiranye izo nyigisho ni Jean Claude Mbonicura. Twamenyesha ko baronkejwe inyigisho umwe wese yaronse urupapuro mpamyabushobozi. Ibitaro 16 harimwo ibitaro fise icuma gihingura umwuka n'ibindi bitaro vyiteguriye kwakira ico gikoresho vyararonkejwe ibikoresho vyibanze. Ndabakengurukiye cane ko mwabanye natwe muri amakuru yo mukaza no gukurikira n'ibindi bitandukanye tuza gushikiriza kuri Imbonesha kure. Mani bahezagire.